Agateka k'umwana ni karahara mu ruganda ntibacura. Mu bisanzwe abategerezwa kukubahiriza harimwo abavyeyi, harimwo umuryango, eka mbere harimwo n'abarya bigeme basanzwe barera abana mu miryango, ari nabo mbere bimaze kugaragara yuko bamarana umwanya munini n'abo bana. Ni naco gituma rero ishirahamwe Fondation Ndimubandi yafashe umugambi uko bo batunganiriza inyigisho kugira bashobore kubereka ibitari bike mu byo bajejwe mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abana. Nuko rero nkuko mubibona turarangije runo ruganda rwari rwatunganijwe na Fondation Ndimubandi, rwari rwatunganirijwe bano bigeme basanzwe bafasha abana ko barera abana mu miryango. Twagiriwe bakwe gukuba turi kumwe na Stella Ndimubandi arongoye Fondation Ndimubandi. Mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Uno munsi runo ruganda mwari mwatunganije vy'ukuri bigaragara yuko mushobora kuba mwari mufise ubutumwa kanaka mushikiriza bano bigeme. Mbega ubwo butumwa bwoba ari ubu? Igituma twakoranije bano bigeme bajejwe gusigarana abana mu miryango itandukanye, basigarana abana mu gishingo c'abavyeyi bagiye mu mirimo itandukanye, nuko ahanini twari dufise message. Dukunze kuvuga ngo message ukabifata ugutandukanye, ariko turakunda gupreciza neza kuko ni message itangwa n'Imana. Ni Imana iba yampaye message nshobora gutanga ahantu kanaka. Message yacu rero ubu iriko iravuga ngo Imana yavuze ku bantu basigarana abana mu miryango itandukanye. Irambwira ngo Ndimubandi genda umbwirire abakobwa barera abana, ubabwire ko bari mu kazi kanje, ubabwire ko ntibariko bakorera barya bavyeyi, bariko bakorera jewe. Ubambwirire yuko mu gihe bariko barankorera bafise amagi, ngo bari abana bameze nk'amagi. Yampaye akarorero kirigi inyereka rikorotse. Yambwiye ati mbega irigi rikorotse mwivu wosubira ukariyora ukariteka. Ndavuga toya ngo genda bambwire ko abana bafise ari nk'amagi, kuriya bashobora gukinisha bari abana canke bakabahohotera, bamenye ko ndabibahanira birushirije. Ngo kandi kiretse n'ivyo hariho n'abari mu bihano, mbetse hariho abamaze kuba bari mu bihano batabizi, ariko ngo mu gihe bo bafata neza niwo mugisha nubaha. Irambwira ngo genda ubambwirire rero biyubare gose, kubera ko bariko bakorera umuntu, bariko bakorera Imana ikara atari umuntu. Aba bantu bashobora kuba babaha akazi bagakora bakabahemba amafaranga, ariko yoyo ibahemba umugisha. Irabambwirira ngo genda ubabwire neza yuko je nzobaha umugisha, bamfatire neza abana kubera ko bari mu kazi kiwanje. Nibana gakora nabi ubabwire ko niteguriye kubahana, kuko benshi ngo nzobahana bazoja mu ngo ndabima abana, abandi baje mu ngo bagira ibibazo, ngo abandi babura ama mariage kubera ko bariko bakora akazi kiwanje nabi. Muri make icanzanye no musisi kindi ni kugira ngo ndabumvishe neza ko bari mu gikorwa c'Imana, ako kazi kandi Imana iriko irareklama yuko bo kwitondera akazi kayo. Ngo utabishoboye yotuma bireka. Ego. Stella Ndimubandi bwari ubutumwa buhambaye. Bega ntibihava bigaragara yuko bamwe n'abandi bashobora kugira ubwoba. Ndumva yuko bwari ubutumwa by'ukuri butoroshe n'ibihano mbere birimwo nkuko mukunze kubivuga muti Imana irahana kandi nkako. Bon, sino nyingisha kuko nanje ntirikiranyingisha, nawe no nyingisha ngo ndamubwire ngo sindiko ndamutera ubwoba. Ubwoba burimwo kuko nanje ndatinya. Nimba hatogiramwo n'ubwoba jewe nanje sinari kuba nicaye hano muri atrium mukuru no munsi. Ariko kubera ko uko ndagihabwa ariko ndagitanga, ahubwo numva botinya gose ku buryo utanagashoboye aka kazi wokavamo. Numva no babwira ati ni mu demission muve muri aka kazi, utagashoboye akavemo. Uwumva afise ubwo rukundo rw'abana akagumemo, utabishoboye a demission kuko nye n'igikorwa. Numvise ko ashobora kukwima umwana, numvise ko ashobora kukwima umugabo, numvise ko ashobora kwima mariage, nukuri ako kazi kugira ngo je ndagapfiremo no karikura kagakora ugashoboye. Rero niyo mpamvu no abanyingisha ngo ndiko ndababwira ngo bareke gutinya, ahubwo nibatinye gose.
urakoze cyane nibaza yuko ikibwirwa n'icumva ikerekwa n'ikibona nabone ubwo butumwa barabwumva ariko rero turi kumwe n'uwundi mupfasoni asanzwe ajejwe gutunganya ivy'ibikorwa muri Fondation Ndi Mubandi kandi numwe nawene mu bakurikiranye zino nyigisho nkeka no mu baziteguye umupfasoni Aline Cimpaye mwaramutse cyane ego nagira ndababaze mbega vy'ukuri kugira ababigeme basanzwe bafasha abavyeyi kurera abana igihe batari muhira mu bikorwa vyabo bakora kugira babikore neza kugira bishobore kugenda neza hari uruhara ubona abavyeyi nabo bashobora kuba bafise kugira ivyo bikorwa bigende neza kubera ngo ukorera abana si igikorwa cy'umuntu umwe ego cyane abavyeyi turabifise mu ruhara reka mbere ku bw'aka karyo keza nongere ndabatera kamo bavyeyi dusangiye kurera bavyeyi twese twavyaye tugaheka jewe ico numva no bahamagarira nugukunda no kwiyegereza ababigeme canke hariho n'ababaravyaye bakagaruka kuturerera abana babo basiza biwabo mu mihana muze tubakunde kuko ijambo mu musiguzi havuga ati aho ubutunzi bw'umuntu niho n'umutima wiwe uburi sinzi ko ndarivuze neza mugabo uwo murongo umengo urahari uko nyene aba bana rero bacu dufise nibwo butunzi dufise ivyo dukora byose igituma tuzinduka tuja ku mirimo tuduga tumanuka ni kubwaba bana Imana yaturonkeje n'ubutunzi dufise kandi umuvyeyi wese arifuza yuko umwana wiwe yoshika kure hashoboka rero ahantu siga ubutunzi bwawe na ahantu h'agaciro cyane banke nogenda nkabikamo amamiliyaridi yanje iyo banki ndayishinga ijisho aba bakozi rero aba bakobwa badufasha kurera gucunga aba bana bacu mu ngo zacu muze tubaha agaciro bakwiye woye kwiyumvira yuko ya mahera umuriha ya mahera umuha kumwisho kwangana n'ibikorwa akora nukuri ntibingana nta muntu yoronka agaciro nta muntu yoshira mu gaciro ibikorwa ababigeme badukorera ni muze tubakunde twumvikane tuganire umwumvirize afise ikibazo umutahure nitwamara kubiyegereza nitwamara kubakunda tukumva yuko bari mu miryango yacu bazoheza badukundira abana kumbure na vya bindi byo kubahohotera bigabanuke mbere bihere no ku rugezo rwiza ariko tubifise mu ruhara nta hantu rero umuntu yoshira ubutunzi bwiwe ngo hanegrije bavyeyi dusangiye kurera kunda bababone mubumvirize mumve ibibazo bafise n'abantu nkatwe n'abantu bifuza gutera imbere nka twebwe ari cyo ushoboye kumufashisha cyo muteza imbere reka ntutinye kugikora kuko nabantu mugisha nabanyamugisha kandi nabantu bagaciro Imana iba yaraduhaye reka ndabaha akarorero gatoya sinzi nk'abamama bagenzi banje kumbure bompinyuza haragera igihe aba bakobwa bacu tukabaha amakonje bakaja ruguru canke iyo bavuka mwumve kwirigwa n'abana ukavyuka ugateka ukaboza ukirukana buduga umanuka imisi mike y'abataba bahari nukuri umuntu aravuga ati yo ico mfasha nakakagaruka ndarusha twumve nimba ivyo bikorwa byo kucunga abo bana bacu no kubatunganiriza no kubagirira neza biturusha twebwe abavyeyi twabateye igise ntimumva yuko biruhirije kurusha murundi ni nayo mpamvu rero tubaha agaciro nitwabiyegereza sans doute aba bantu baca badukundira natwe uruvyaro murazi ko no mu migani w'ikirundi ko bavuga ati nk'umwana w'imbeba zirugwa nko gwa nyina wumve ni wamujyagagura ni wamwima uburenganzira bwiwe ntumukunde azobihindukiririza ku mwana wawe niwe uzosanga ariko arahohoterwa hama bimwe twipfuza ko abana bacu bazoshikako ntibabishikeko kuko abana si ukubasigirira rasiyo gusa ngo biraheze abana bategerezwa kuronka urukundo bakaregwa neza ivyo biraheza bikabafasha estime de soi ikaduga bakazovamwe abantu bakomeye muri kazoza ariko mu gihe bahohotewe mu miryango bagahohoterwa n'aba bantu dusigira abana kumbure nabo hariho umuvyeyi yabahohoteye ku ruhande ntaho tuzoheza dushike
nuko tugira amahoro. murakoze cyane Aline Cimpaye impanuro muhaye abavyeyi nibaza nabo ko bayumvise ariko rero muri abo baronkejwe izo nyigisho uno munsi turi kumwe n'umwigeme umwe reka atwidondore muri bande. Iramunda Francine. Ego Francine, zino nyigisho mwaronkejwe uno munsi zari nyigisho zitari nke mbega mubona zari zikenewe? Ego izo nyigisho zari zikenewe turabashimiye cyane kuko natwe twari tubabaye hariya mu mihana hariho benshi bariko barafata abana nabi bakanka kubagaburira rasiyo yasizwe bakabima amata amahera y'amata bayasize canke bakabatwara abahungu bagiye kubarisha bakagenda batwaye abana. Ivyo rero turabishimiye Imana kuba mwaje birahari byinshi cyane birahari barabagirira nabi cyane abana. Rero turashimye cyane kuba mwadutumiye kuba izi nyigisho tuzumvise tugiye kuzikurikiza kandi tugiye kwigisha n'abandi kugira akakaga kabi gahave. Egome Francine vy'ukuri urabivuze byari bikenewe urumva yuko hariho bimwe n'ibindi biriko biraba bitabereye mu miryango none hari umwiyemezo nka wewe nabo mwari kumwe mugiye mwiyemeje vy'ukuri kugira ako kabi kariko karaba mu miryango karanduranwe n'imizi naho nyene atari mwebwe mu bikora. Ego murakoze cyane twico tuzokora ca mbere tuzosenga ikindi tuzokora ca kabiri tuzobigisha tubigishe ko guturubika abana cyaje gufata abana bana ari icaha kandi ari bibi kuko ni jambo ry'Imana avuga ngo mwana wanje kunduhanurwe ni kuvuga muri abana natwe twarimwo mu bo tuzorera barimwo niyo mpamvu dutegerezwa kubakurikirana kandi natwe tugiye kubikurikiza hari byinshi tumenye tutari tuzi. Murakoze cyane nibaza yuko abariko baratwumviriza baravyumvise Fondation Ndi Mubandi kuri uno munsi yari ifise ubutumwa budasanzwe ababigeme haba abariko baradukurikirana bose barumva yuko ubutumwa ari ubudasanzwe buva ku Mana yo mwijuru kandi ngo ubutazobukurikiza twavyumvise. Stella ati igihano kirategekanijwe. Aline ati nyabona abavyeyi namwebwe kugira abo babigeme barerera abana babafate neza nisekurungurane mutegerezwa nabone kuba mubereka yuko atarabacangero gusa ko ntituhoronka ivyo tubahemba. Kumubone je mfise barone mubona araza mukavugana ivy'umushahara mukavugana ingene azokora akazi ukamuvugisha kugira wumve nawe ubuzima warize byagenze gute urumva utegerezwa kumwegeza ukamugira umugenzi. Twaraganiriye arambwira ko yize yahejeje secondaire hamandamaza bitagenze gute kugira uje gukora akazi k'ububoni. Acaramba ati je papa yari afise gahunda yo ko mbandanya université mugaca aragwara byo biba ngombwa ko yamahera ayivuzamo. Ndamubaza none wo gushira ku ishuri wo bandanya acamango cyane gose cyanavuga ati sawa njya kubitekereza ndabiganiriza n'umushinga ntahe hama mu mwanya wo kurondera ishuri rero ntangura kubanza kwiyumvira ku bana banje niyagenda ku ishuri mu gitondo bizogenda gute. Ntangura kumubwira ati rondera ishuri ryo uzozuri gaswa kugira ukora akazi kawe neza ku murango ko namubwira ati uzokora kandi nzoguhemba wongera uje no ku ishuri wumva uzobishobora aravyemera byose. Hama turarondera iryo shuri rya swa mugabo muri kujya kuntu tuja kurondera amabisi gutonda batahabwije ndavuga nk'abana kenshi baba baramenyereye kugenda n'amaguru hari gihe yovuga ati je sinja gutonda ku murongo reka nigire ngende buhoro buhoro n'amaguru. Byose ndavyumva ndavuga ati ashobora gutaha n'amaguru akagira ikibazo mu nzira. Namubwira ati nurazi byo kwiga swa bihebe rondera iryo wiga mu gitondo. Acararondera arironka bariga yaramaze kuba umwana mu rugo yifata nk'umwana mu rugo urumva kare nakoresha umukobwa n'umuhungu ariko kubera nari mfise akabebe kandi nari natoye ndavuga ati kandi nagakobwa sinogasigira umuhungu waraba banagiye ku ishuri mu gitondo camitamo gukoresha abakobwa babiri urumva kugira wa mwana nawe asigare mu maboko meza. Utegerezwa kubiyegereza ukabaganiriza naho coba igitumbura ntahani abana bibaye bibiri ndagageza uburyo bwose tukabigabura na babakozi babiri babakobwa banje babiri bose bakaronka abana bamerewe neza bumva bari kumwe nshaka kumwemera n'umwana akahamagara ko ari umubone ndamubwira ati n'umutantine.
ariko biranahimbaye nuko na Francine arangije avuga yuko by'ukuri ivyo vyigwa vyari bikenewe kubera hariko harakogwa bimwe n'ibindi usanga bitabereye mu miryango ku bana bagahohoterwa. Twizera yuko abumvirije bose kino kiganiro nino hahe baza kugira ico bahungukiye. Murakoze.